Yes ashimwe cyane ndabaramukije abakunzi b'ibiganiro bica kumbonesha kure Heritage. Jewe ngiye kwashikiza buno butumwa nitwa Pastor Landry Bukuru, nkaba nubatse ndakijijwe ko tugiye kwiga inyigisho ivuga ku ishuri ry'Imana. Rero iryo shuri ry'Imana benshi bakunda kuryita ubugaragwa, abandi bakaryita ibigeragezo, kandi ibigeragezo si bibi. Nubwo mu Kirundi byitwa ibigeragezo byose, mu Gifaransa birafise itandukaniro. Mu Gifaransa ico bita tentation. Tentation ivyo o biva kuri Satani. Mugabo les épreuves ico bita ibigeragezo biva ku Mana. Ni Imana ibireka exprès kugira ngo itwigishe. Ngoma ndakubwira inshuti mukunda yuko ibigushikira byose si byose bibi. Ngo kuri twebwe abana b'Imana kuba kundi Imana ngo byose bikoraniza hamwe kutugirira neza. Imana yashobora kukurekera ibigeragezo kugira ngo ikwigishe. Ibigeragezo rero si bibi, bihari kugira ngo bigukomeze. Rero udaciye mu bikomeye ntushobora gukomera. Ishuri ry'Imana rero muri make naho hana Imana igucisha kugira ngo iguhingure. Kujyanye kwicuma bacisha mu ruganda bakagicura bakagihondagura, umviriza niko natwebwe abana b'Imana Imana rimwe na rimwe iraducisha mu itanure, iraducisha mu ihinguriro, aho iducisha bugufi ikaduhingura, ikadukura ko ingeso zitarizo, tugasohoka dukayangana nk'inzahabu. Ngomba ndemeshe mwebwe muko murankurikira ndababwira yuko ibyabashikiye byose nimba mukijijwe byakoranije hamwe kubagira neza. Rero muri Bibiliya usomye muri Zaburi 94 umurongo wa 12 karavuga ngo ewe uhoraho hahigwa umuntu uhana ukamwigishisha ibyagezwe byawe. Rero wewe urahiriwe wowe wemera ijambo ry'Imana rikaguhana. Urahiriwe wowe wemera ko ijambo ry'Imana rigutoza indero. Urahiriwe wowe wemera ko ubutumwa bwiza bugusaba kwikorera umusaraba ukavyemera. Yesu ashimwe cyane. Si bose bemera ko ijambo ry'Imana ribatoza indero. Si bose bemera ko ijambo ry'Imana ribahana rikabigisha. Ariko umuntu avyemera Imana imwita umuhigwe. Umuntu yemera ico ijambo ry'Imana rimusaba akagikora abikunze, uwo muntu n'umuhigwe. Rero Zaburi 94:12 hava ngo ewe uhoraho hahiga umuntu hana ukamwigishisha ivyagezwe vyawe. Menya ni majambo, urahiriwe wowe wemera ko Imana gucisha mu ishuri ryayo. Urahiriwe wowe wemera ko ijambo ry'Imana riguhondagura rikagucura rikakugira umuntu adasanzwe. Ijambo ry'Imana riraduhana, riradukosora. Hari ibintu ritubuza, hari ibintu ridusaba guheba no kuvavanura. Muri Amplified Bible yo yivuga ngo blessed is the man whom you discipline and instruct, O Lord, and teach out of your law. Ahanye mu Gicongereza aha bavuze ngo hahiga umuntu uhana, bakoresheje ijambo ngo hahiga umuntu udisciplina. Ntushobora kuba un disciple de Jésus utabaye discipliné par Jésus. Ntushobora kuba umwigishwa wa Yesu utatojwe na Yesu. Kugira ngo ucike umwigishwa wa Yesu ashitse, ni byiza ko uca mu ishuri ry'Imana, Imana ikakwigisha. Rero mu kurangiza ngomba twibaze kino kibazo. Ni kweri kino n'Imana iducisha mu ishuri ryayo? Ngomba ndababwira ibintu bitanu bituma Imana iducisha mu ishuri ryayo. Icambere, Imana iducisha mu ishuri ryayo kugira ngo itugerageze. Dieu nous fait passer par son école pour éprouver ce qui est dans nos cœurs. Kugira ngo Imana itugerageze imenye ibiri mu mutima wacu. Hama icya kabiri, Imana iducisha mu ishuri ryayo kugira ngo itwigishe kuyizera. Donc Dieu nous fait passer par son école pour nous apprendre à ne faire confiance qu'à lui seul. Imana ibishaka ko uyizera yonyene gusa. Pana kwizera tonta, pana kwizera oncle, ibishaka ko uyizera yo. Icya gatatu, Imana iducisha mu ishuri ryayo kugira ngo iducishe bugufi. Natwe rero hari ibintu Imana irungika bikadukubita, ubukene bukagukubita, atari uko Imana yaguhevye ahubwo ibishaka kugucisha bugufi. Icyanyuma, Dieu nous fait passer par son école pour nous transformer. Imana iducisha mu ishuri ryayo kugira ngo iduhingure. Kujya kwinzahabu icishwa mu ruganda kugira ngo ihingurwe, niko natwe Imana iducisha mu bigeragezo kugira ngo iduhingure. Rero murakoze, reka dusenge. Birashoboka kuri kuraca mu ishuri ry'Imana aho ubona umenga Imana yaguhevye, aho ubona umenga Imana yaguhaye umugongo, muganje kugira ngo ni Imana ikwigisha kujya inkukuma yigisha ibiswi byawe kuguruka. Hari igihe Imana umengo yirengagije ibyawe, hari igihe Imana umengo yaguhaye umugongo,
muga ntiba yaguhevye ibiri kwirakwigisha.